Wisdom. Ubwenge. Build the house. Bwubaka inzu. Not preaching. Sukubwiriza. Not prayer. Sugusenga. Not worship. Suguramya no guhimbaza Imana. Wisdom. Ubwenge. Build. Bwubaka. The African church needs to learn that. Ivyo nivyo amashengero muri Afrika akuriye kwiga. We pray more than everybody. Turasenga kurusha abantu bose. But no punch. Ariko nta nkomezi nta kintu. We grow crowd. Dufise abantu benshi baza gusenga. No leaders. Ariko nta bayobozi beza dufise. So you wonder. Hanyuma ukibaza ngo it must change. Ibintu ni kureka bimeze gutya. Say it again with strength. It must change. Bitegerezwa guhinduka. It needs to change. Bitegerezwa guhinduka. And it needs to start with us. Kandi bitangurana natwe. Today you don't need to go to school. Uyu munsi ntimukeneye kuja ku ishuri. You need to learn the basics. Mukeneye kwiga ivy'intango. Of counseling. Vya counseling canke guhoza imitima. Without being a counselor. Kandi mutabigiriye amashuri ngo mube aba counselors. People come broken at church. Abantu baza imitima yarashenjaguritse. With every type of trauma. Bafise ibingorane zitandukanye kandi nyinshi. Before you throw them to the professional. Mbere yo kubatwara hariya kubavyigiye. You gotta have at least the basics. Ni ngombwa ngo namwe mugice umwe wabafashije cibanze. Team building skills. Ingene mufasha abantu benshi gukorana. Do you understand? Ivyo muravyumva? Or just we follow on people. You're going to follow up on the people. Canke mugakurikirana abandi. But you're not trained how to handle people's situation. Ariko mutazi neza ingene mufasha umuntu. They are fighting in the house. Abantu bariko baragwanira mu mazu yabo. You have no wisdom. Ariko nta bwenge buhari. How to talk to a husband or a wife. Kugira ngo ugire inama umugabo canke umugore. The children are misbehaving. Abana bariko baritwara uko bagomba. You have no wisdom. Ntufise ico bafashisha. Related to parenting. Cerekeranye no kurera abantu. Pastoring is no longer here just take a microphone and preach a good message. Kuba umwungere w'ishengero si ugufata mikro no kuvuga ubutumwa neza. It is to learn how to take care of people. Ingene abantu babita. Physically, babitako spiritually, mu mpemu, emotionally. Mu bigumbagumba vyabo. The whole being, the whole being. Uwowese no mu mibiri yabo. That's the way we build. Uko niko twubaka. That's why I rather teach leaders jewe nofuma nigisha abayobozi. I'm not interested. Kurusha kuja kwigisha isinzi ryose. Crowd don't build. Kuko isinzi ntiryubaka. Leaders build. Abayobozi barubaka. God build leaders. Imana yubaka imitima. So they can build the church. Y'abayobozi kugira ngo abayobozi nabo bagende kubaka ishengero. That's my heart. Uwo ni umutima mfise. And that's what I live for. Kandi nico kituma mbaho. Praise the Lord. Imana ishimwe. We started yesterday ejo twaratanguye teaching on the subject of building a significant life. Tuvuga kuvyerekeranye no kubaho ubuzima buroraniwe. A life of significance. Ubuzima buroraniwe. I spoke to you the word that Benjamin Franklin says. Narababwiye ivyo Benjamin Franklin yavuze. Some people die at 25 and they are only buried at 75. Ngo abantu bamwe bapfa bafise imyaka 25 ariko bagahambwa bafise 75. So many destinies are being destroyed. Ubuzima bwa benshi buratikizwa bugahereraho. Bad companies. Kubera kwifatanya n'abantu. I don't want to go through the whole thing. Sinshaka kubisubiramo byose. You can go on the internet and follow on. Murashobora kuja kuri internet mugakurikirana. But allowed me to engage in the second portion of the teaching. Mvuge ku ca kabiri. Talking about a life of significance. How do you build it? Ubuzima bwo kuroranirwa. So we talk primarily about associations. Twavuze mbere na mbere ingene abantu bifatanya. And tonight bagashira hamwe. We talk about first associations. Gufatanya cyangwa gushira hamwe. And tonight uyu munsi I will talk about the second point. Ndavuga kuvyerekeranye ni point ya kabiri. Conviction and vision. When you have no conviction, iyo udafise kwemezwa mu mutima wawe, you're a victim by default. Nta nkomezi ubufise.
A man or a woman of conviction umugore cyangwa umugabo afise ico yemejwe mu mutima is one who is willing to sacrifice abayiteguye to the point of death. Abayiteguye kwemera icari cyo cyose kugeza naho yemera urwo rupfu for his vision. Kugira ngo iyerekwa ryiwe rigaragare. Let's start that again. A person of conviction umuntu afise kwemezwa mutima is one who is ready nuyo yiteguye to sacrifice gutanga vyose to the point of death kugeza n'ubuzima bwiwe for his vision. Kugira ngo iyerekwa ryiwe rigaragare. If you cannot die for your vision, niba udashoboye gupfa kubw'iyerekwa ryawe, it's not worth pursuing. Ntaco bimaze kurikurikira. How many people do you know? Ni bangahe muzi? They start doing something. Batangura gukora ikintu. After the first obstacle. Nyuma yuko bahuye n'ingorane ya mbere. And things get difficult. Ibintu bitanguye kugora. And they drop. Bagaca bibireka bakabitaha. No conviction. Nuko batabafise kwemezwa mutima. They cannot die for it. Ntibashobora kubipfira. So the first punch, ubwa mbere bagize ingorane, they run away. Bakiruka. If you want to have a life of significance, niba ushaka kugira ubuzima bwuzuye buroraniwe, these are elements you cannot play with. Ivyo ni ibintu udashobora gukinisha. You must embrace. Utegerezwa kuvyakira umutima ukabifata cyane until you become kugeza aho wewe navyo badashobora kubitandukanya. You don't know them, you become them. Ntushobora kugera aho ubimenya gusa ariko murafatana mukaba umwe. All leaders, abayobozi every great leader you ever know, umuyobozi wese mukuru canke akomeye uzi, all willing to die. Bose bari biteguye gupfa. Leaders, bayobozi, leaders, bayobozi, leaders, bayobozi, you must be willing to die to popularity. Mutegerezwa kwemera kwitanga mukanka kumenyekana. You must be willing to die to the applause of man. Mutegerezwa kwemera gupfa kuvyerekanye no gukomerwa amashi n'abantu. One day one of my leaders gets umwe mu bayobozi banje. One day one of my leader, he got so disappointed. Yarababaye cyane. Because he heard somebody say something bad about kubera yumvise umuntu ariko aravuga nabi Imana. Me? Ngo jewe. Somebody will say this about me. Ngo jewe umuntu yovuga kuri jewe. Oh Mana. Cyanavuga ngo leadership. Ndamubwira ngo ubuyobozi. Suck it up. Ubwo n'ubuyobozi emera. I don't even know if this word is used in Kirundi. Suck it up. Vyemere. Bimire. Suck it up. Bimire. We don't come in leadership to suck candies. Sucking candies. Nituza mu buyobozi kugira ngo tuze turanonoza. We are not here to drink Fanta. Nituri hano kugira ngo tunywe amafanta. Leadership is lemon. Ubuyobozi nico kimwe n'indimu. Your conviction has to become more important than the applause of men. Gitegerezwa kuba gikomeye kurusha gukomerwa amashi n'abantu. I will say it again. Ndakisubiramo. Your conviction has to become more important than the applause of men. Gitegerezwa kuba gukomeye kurusha gukomerwa amashi n'abantu. Your conviction in the vision has to become more important than the applause of men. Gitegerezwa kuba gukomeye kurusha gukomerwa amashi n'abantu. Your conviction in this vision has to become more important than the accolade gutegereza kuba gukomeye kurusha abantu baguhobera. Your conviction in the vision has to become mutima nisho weretswe more important bitegereza kuba bikomeye than position and titles. Kurusha uko uri muri societe canke ibyubahiro vyawe n'akazi ukora. A leader umuyobozi is a person n'umuntu who has found something hari ico yabonye to live for and to die for. Umuyobozi n'umuntu afise ikintu mu mutima gikomeye cyane kandi yiteguye kugipfira no kukwiberaho. Esther. Now listen to these words. Mumva ya majambo. If I perish, I perish. Ngo nimba baza kuntikiza nimba ndi bupfe nze gupfa. A leader is talking. Uko niko umuyobozi avuga. No candy sucking. Ntariko aranunuza ibombo. Death talking. Death.
ariko avuga ivyerekanye n'urupfu. If I perish, niba mpfuye, I perish. ndapfa. But there is a nation to save. Ariko hariho ubwoko. That's the conviction in the vision. Uko niko umuntu yemezwa kandi akaramira iyerekwa ryiwe. She looked at the beautiful palace. Yaravye iyo nzu y'ubwami ikomeye cyane. She looked at all the privileges as a queen. Araba ivyo yari yemerewe nk'umwamikazi. And she said, ariko aravuga ngo I'd rather die nopfuma mpfa than living in the palace. hako noba muri iyo nzu ingoro y'umwami And my people being hanyuma terminated. abantu banje bose bagapfa. Uko niko wemezwa mu mico weretswe. Conviction for vision. Uko wemezwa mu mico weretswe. Moses, the Bible said by faith. Bibiliya iravuga ngo kubwo kwizera. By faith. Kubwo kwizera. Moses chose by faith. Bibiliya iravuga ngo Musa kubwo kwizera. Mose kubwo kwizera. He chose his people. Yemeye kugendana instead of sleeping on king bed in the palace. Hakuguma mu ngoro y'umwami no kuryama ku bitanda vyiza. Moses is the prince of Egypt, brothers. Musa yari umwana w'umwami. He is a prince. N'umwana w'umwami. He is in line to become a pharaoh. N'uwo muri ariko aritegurirwa kuba farao. He doesn't do anything. Nta kintu kimwe akora. He snap his finger. Ahamagara abantu gutya. Everything he wants, he has. Ikintu cyose akenera akibona. That's why when the children of Israel igihe abana b'Israeli were asking God, please God, bariko barasaba Imana ngo Mana take us to the promised land. Dutware mu gihugu c'isezerano. And God says, Imana irababwira, I'll give you land. Nzobaha. And I'll give you houses. Nzobaha ahantu muba, nzobaha amazu. You will not build them. Mutubatse. Built already for you. Muzobona amazu mutubatse yubatswe n'abandi ku bwanyu. Nzobaha imizabibu. Plantations. Imizabibu myinshi. For you. Ndabibahe. And they were excited. Hanyuma batangura kunezerwa. And Moses says, Mose aravuga, in Exodus chapter 33, he says this. Mu Kuvayo 33. If your presence, abwira Imana ngo nimba ukubaho kwawe does not go with me, utajanye nanje, don't take me there. Sinshaka kujayo. You know why? Muzi gituma? You can impress Moses with a house. Kubera Mose inzu yarazizi, ingoro nziza cyane yari amaze kuzimenyera. A leader, umuyobozi, he doesn't look for goods. Ntaraba ku bintu. He look for God. Araba ku Mana. He doesn't look for a house that's built for you. Ntarondera amazu bamubakiye. When you stand before him, iyo uhagaze imbere yiwe, all this stuff pale in comparison. Ibintu vyose birata agaciro. That's what the apostle cried from the depth of his spirit. Nico gituma apotre yarize. He said, remove your eyes aravuga ngo kura amaso from the thing beneath ku bintu vyo hasi, and behold ariko ufata the amaso thing that are yawe above. uyashire ku vyo mwijuru. Leadership is death. Ubuyobozi no gupfa ni And kimwe. only dead people can carry God's glory. Kandi umuntu atarapfa ntashobora kubona ubwiza bw'Imana. I'll say it again. Until you're dead Utarapfa to self, kuri wewe, kuri kamere you're mbi, no candidate for glory. ntushobora kugira ubwo bwiza. Because there is no bw'Imana. resurrection without death. Kuko nta kuzukwa guhari nimba A nta seed gupfa must kwahaye. die. A seed must die. Urubuto rutegeza gupfa. If not, it remains alone. Rudapfuye ruguma gonyene. But if it dies, Ariko iyo urwo rubuto rwapfuye, then it multiplies. ruvamo rukomoka imbuto nyinshi. You cannot be a leader Ntushobora kuba umuyobozi if death is a foreign thing to you. utazi icari co gupfa kuri kamere. Every leader is acquainted with death. Umuyobozi wese araziranye n'urupfu. There is no leader Nta muyobozi who n'umwe is worthy of his calling. ufise. I'm serious. This is very personal to me. Yeah. Nta muyobozi n'umwe. There is no leader Nta muyobozi n'umwe worthy of his call ufise guhamagagwa kuzima without a pen. adafise umubabaro. Paul says, Paul yaravutse, I bear the mark mfise ikinyerekana of Christ.
ko ndi uwa Kristo. I bear the marks. Ndafise ikimenyetso ko ndi uwa Kristo. Leadership is not sucking lemon. It's not sucking ubuyobozi sukununuza bonbon. If I perish, niba ndupfa, I perish. Nzopfe. It must cost you something. Bitegerezwa kugira ikiguzi. My son, umwana wanje, you remove your eyes from him 10 seconds and it's fatal. Umuhungu wanje utamuravye umwanya wose. Fatal. Utamuravye umwanya wose. Life threatening. Urashobora gupfa. The worst on the spectrum. Arashobora gupfa. And you're pastoring the church. Kandi iyo utabikoze ivyo byose bikanshikira n'umushumba w'itorero. Running after spoiled sheep. Murazi kwirukanka inyuma y'intama. Des enfants gâtés. Inyuma y'intama zahawe byose, abana bahawe byose. Bafina gusa. You want to serve God? Mushaka gukorera Imana? There is pain also in it. Hariho umubabaro bizana. It's not always glory, fire, power. There is also power. Hariho inkomezi. And there is pain. Hariho n'umubabaro. Paul says. Paul yaravuze ngo. That I might know him. Kugira ngo mumenye. That I might know him. Kugira ngo ndamumenye. We like the first part. Turakunda igice ca mbere. In the power of his resurrection. Mu nkomezi z'ukuzuka kwiwe. But it's not finished. Ariko ntiyari bwaheze. And in the fellowship of his suffering. No gufatanya nawe mu mibabaro yagize. There is no power of resurrection without suffering. Nta kuntu hari kuzuka hatabaye kubabara. If you are a leader and you're not dead yet to your own ambition, uri umuyobozi ukaba utarapfa ku bintu vyawe wifuza wewe nyine, you will betray the authentic vision. Wewe uzotuma iyerekwa litokogwa. You must die to your own ambition. Tegerezwa gupfa kuvyerekeranye nawe. You will betray na kamere kawe. The authentic vision. Canke uzotuma iyerekwa. So tonight is a funeral. Uyu munsi rero hariho guhambwa. We all have our coffins here. We need to die. Dufise amasanduku yacu ngaha dutegereza gupfa. Martin Luther King says. Martin Luther King yaravuze ngo. The days ahead will be hard. Iminsi iri imbere iragoye. They threat my life. Ubuzima bwanje burageramiwe. But it doesn't matter anymore. Ariko naco bikintwaye. I have been on the mountain top. Kubera naramaze kugera ku isonga ry'umusozi. It doesn't matter anymore. Naco bikimbwiye. If you're a leader. Nimba uri umuyobozi. And it still matters. Hanyuma ivyo bikaba bikigufashe ko cyane. You are not yet ready. Nturatunganywa neza. Where is your conviction? Uko kwemezwa mu mutima uragufise. Uragufise. The story is given of a general of an army. Hari umugeneral w'abasirikare who decided to go and take over an island where barbarians live. Yasabwe kugenda kugira ngo afate ahantu aba barbarian baba. They estimated there was about 1,000 rebels who lived there in those islands. Hari abantu bafise intwaro canke abantu bafise inkoho bagera nko ku gihumbi. And this army was so trained. Hanyuma abo basirikare baho hantu bari barigishijwe cyane. They decided to bring only 100 GI Joes. Hanyuma bavuga ngo dukora ababizi 100 gusa. Soldiers. Abasoda abasirikare 100 gusa. They feel like 100 of our own people. Bumvise yuko abasirikare 100 bonyene bashobora quickly of this 1,000. Bashobora kunesha abo bantu igihumbi. They jump in the boat. Hanyuma baja mu bwato. Loaded with guns. Bagenda bafise inkoho nyinshi, inkoho zikomeye. They arrive on the island. Hanyuma bageze kuri uwo murwa. They run out of the boat. Bageze kuri uwo murwa bava with the machine guns. Bava mu bwato. To their surprise. Hanyuma to their surprise. They were about over 20,000 of the enemy. Icabatangaje abansi babo bari barenze ibihumbi 200. They estimated 1,000. Bibajije ngo bazoba ari igihumbi. To find out in reality there are 20,000. Mukuri basanga ari ibihumbi 200. And there are only 100 soldiers. Kandi barabasoda 100 gusa. And the general of that team. Hanyuma umugeneral warakuriye abo basirikare. Look at the opposition. Achararaba abansi. And he realized no way. Abasanga no way. Buri bugende nta kuntu buri bugende.
You know what he did? muzico yakoze His first gun, machine gun shot, intwaro yiwe ya mbere inkoho yiwe ya was not mbere against the enemy. ntiyari ku bansi biwe He destroyed the boat. yafashe bwa bwato He destroyed the boat. yafashe bwa bwato arabutikiza He destroyed the boat. arabutikiza Meaning no way back. aravuga ngo nta gusubira inyuma No way nta back. gusubira inyuma If you want to run, there is no way to niba return back. ushaka no gusubira inyuma We're gonna ntubishoboye die here. nta bwato bugahari But we're going to achieve the mission. turaza gupfa ngaho ariko turagira ico twiyemeje Have you destroyed your boat? mbega Have you destroyed your boat? mwaramaze gutikiza ubwato Or you have bwanyu option B? canke murafise aho Just in muhungira case. kugira ngo igihe vyogenda No nabi conviction. ico gihe ntimwa murafise In kwemerezwa mu conviction, there is no option. iyo mwemejwe mu mutima nta yandi mahitamo muba mufise ni igiki gufasha Conviction for vision. kwemezwa mu mutima kwiyereka Nelson ufise. Mandela was in jail. Nelson Mandela yari mu gasho After 20 years, nyuma y'imyaka 20 they approached him to make an arrangement. baramwegera kugira ngo hagire ico bumvikana. He used to take rocks Hari ukuntu yakoresha amabuye with a hammer hamwe n'inyundo and break the rock. agafata inyundo The whole day akayimenesha that they amabuye in prison. nico yakora muri ako gasho yari arimo their hands harimo intoki ziwe callous. zatangiye kumera nk'izifise amaga They make an arrangement and say, listen, hanyuma baraza baramubwira ngo umve rero we will release you. tuzokurekura But these stories, ariko ivyo bintu leave vyawe apartheid alone. ivyo bintu vyawe vya apartheid ireke We'll apartheid bless you. yiha amahoro tuzoguha We'll get you a umugisha good house. tuzokuha Good inzu income. nziza tuguhe umushahara mwiza Very nice. umererwe neza. And Nelson Mandela said, Nelson Mandela aravuga give ngo me back my rock. munsubize And rya give me buye back my ryanje hammer. munsubize na ya nyundo yanje Give me back the rock. mubinsubize And give my armor. mubinsubize I'd rather break rocks nofuma mbandanya gukata amabuye and keep my conviction no nkagumana ivyo nemezwa mu mutima than being free hanyuma hakuba without conviction. nofuma mbandanya ivyo ndiko ndakora hakugira umudendezo nkaja hanze nkaja kwidegemvya. Where have you been? Wewe I'd rather be in jail nofuma nguma mu gasho with a conviction mfise ico nemezwa mu mutima than eating hamburgers outside hakuja kurya hamburgers without hanze a conviction. ntafise ico Conviction kintu for mutima kwemezwa mu mutima kuvyo Don't free iwerekwa. me. Don't free me. Leave me in jail. nimundekere mu gasho But at least I have a vision and a conviction. ariko ndafise iyerekwa ndafise nico nemezwa mu mutima Because if you free kubera me nimwandekura without conviction and vision, ntasigaranye ico nemezwa mu you mutima really put me now in jail. naho nzoba ngiye mu gasho kanyako. Conviction Ivyo wemezwa mu mutima for vision. ubw'iyereka ufise What will you live and die for? ni igiki uzokwitangira kugeza aho wemera gupfa. Are you discouraged? Uracitse intege Because you've been chasing after it and never catching it? kubera ivyo warondeye utararonka Or you've tried a few things and then it canke didn't work? wagerageje ibintu bikeya bikanga Or things are not going as fast as you thought? canke ibintu ntibiko birihuta nk'uko ubishaka Things are not coming in place the way you ibintu have ntibiriko planned? biramera nk'uko Don't get wabiteguye. discouraged. Ntucike intege Do not get discouraged. ntucike intege The way up is the way down. kuko uko uduga ni kumanuka. Say it again. Uko uduga ni kumanuka. The way up, Inzira iduga ni Is the way imanuka down. ni imanuka. the only time you Ikintu start on the conyene top. igihe utangurira hariya hejuru, The only time you start on the top igihe conyene utangurira hasi is when you are digging a hole. ni igihe uba uri kurimba ikinogo. Say it again. Please say it again. The only time you start on the top is when you are digging a hole. Igihe cose utangurira hejuru ni igihe ni gutya. Igihe cose utangurira hejuru uba uri kuriyimbira ikinogo. So why do you want to start on the top? So why do you want to start on the top? Ni kweri ko ushaka gutangurira hariya hejuru. Do you want to dig your own tomb? Mushaka kwicukurira imva yanyu. Humble yourself. Ni mucebu. Why are you here? Ni kweri kuri hano. You need a conviction. Ukeneye uko kwemezwa For mu the vision. mutima kubw'iryo hamagagwa kubw'iryo
The Lord is calling upon us tonight Imana iraduhamagara to humble ourselves. kugira ngo duce bugufi. The Lord is calling on to us Imana iriko iraduhamagara to humble ourselves. kugira ngo duce bugufi. The Lord is speaking to our Imana hearts iriko iravugisha imitima yacu not to give up, kugira ngo ntitubireke, not to give up, ntitubireke, not to throw the towel, ntitubireke, but to stand up again ahubwo dusubire duhaguruke, and believe again dusubire twizere that it is possible. yuko bishoboka. Conviction Kwemezwa by His Holy Spirit kubw'umwuka coming we, upon you kubw'impwemu yera as is clarifying the vision. iza kuri wowe Your conviction is getting stronger. kugira ngo uko kwemezwa. Lord, I will umutima die for ukomere. it. Mana ibi nzobifite. Lord, I will live for Mana it. ibi nzobiberaho. I will sacrifice for it. Nzovyitangira Because I know you're not finished kubera with me nzi yet. yuko utaraheza It's mu possible. buzima bwanje. Biracashoboka. Bless them all. Ubahezagire In Jesus' mu name. izina rya Yesu. Amen. Amen.